ayishimiye muri iyi ndwi. ngo arafise ikintu Imana yamukoreye ngo yumve ko ayishimiye. Imana ishimwe cyane. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe kandi mpagaze Mikrofone zamura, mikrofone kumwe. mpagaze ngahashimira Imana yarankoreye igitangaza gikomeye cyane muri kuno kwezi, aho nahuye n'abagizi ba nabi. Twari tuvuye ku kazi n'uwundi mwana dukorana, baradutegera arabasuma bashika 12, baratwambura ibyo dufise byose, aho bagera ku rwego batwambura n'amakoti twambaye hejuru. Hama baradutwara ibintu byose twari dufise. Ico shimira Imana, je narifise amafaranga menshi mu isakoshi, biranka ko noshobora kuyarekura uko nyene, canja kugigana nabo basuma, ko nabona abantu bari imbere yanje, mbona ubenga baradutabara. Ndagigana nabo mbona umenga abantu baca baza badutabare, ivyo bintu byacu ntibabitwambura uko nyene. Hama baranka kuza kudutabara, baruhira kutwambura ibintu byose, baruhira kunkubita imisumari mu menyo, aho navuye amaraso menshi cyane. Ibibarabara rya gatatu, aho mwari kubona amaraso aho yaviriye, abantu bose no saha bambonye, nta muntu yemera ko ari jewe. Rero shimira Imana, iyo misumari barafashe bose, barakubita mu menyo nk'uku. Shimira Imana ko amenyo yababaye ari amenyo ngaha. Naragiye kwa muganga barayahoma, baragerageza kunyandikira imiti zimvye. Shimira Imana iyo miti ko nayirose, nkabashimira Imana ko yanyongeye iminsi yo kubaho, kuko naviriye amaraso kuri Yesu, menshi. mashimeshi ku mwami Yesu. Hallelujah. Kuko navuye amaraso menshi cyane, hamwe mvira mu nda, ndagira ubwoba cyane. Maze gushika kwa muganga ndabwira umuganga ati mbere yuko mvura ngomba mbanze senga Imana ya repentance, nama mbona ingirira neza keshi. Tinamaze kuhebura ko ntegerezwa gupfa, mugabo Imana yarangiriye neza, ndacahari naho ngoma nzungurirwa ndi muzima. Ndabishimiye Imana, mufashe tuyihamaje. Amashi ku mwami Yesu yamugiriye neza. Hama fisi ikindi ngomba gushima Imana. Imana yangiriye neza, naho nari narabuze umwanya wo gushinga intahe kumvo z'akazi. Naraje ngaha amashuri aheze isome natanguye, umwana wanje amaze isomere muhira, narabuze igikoresho na kimwe cyo kwishure. Nje kurondera umuvyeyi wacu ngo ndayimubwire, sanga nta uhari, ca ndahasanga Simplice aranyakira neza, arafukama arambwira ati ngira fukame mu gishingo cawe, ngira ndagusengere Imana irakugirira neza. Simplice agifukamye akiriko arasenga, numvise telefoni isona, ndavuga ati sishobora kuyitaba. Akiriko arasenga ati ndaba nditaba ntaco. Duhejeje gusenga ndayiravye, casanga ivyo nari namubari yasengera, uwo muntu yari yaradutaye ari we yahora dufasha, casanga niwe yandondeye ati nyaruka. Ati ngo wiruka ngaha kujya gatatu ndaguha ibikoresho by'umwana. Acagira ko ambwira ati ntibibereye ko umwana aguma yiga muri leta, tireka tumuhindurire ishure tumwigishe muri prive. Ndabishimira Imana cyane. Hama inyuma y'uko ukuntu batwivye, ndashimira Imana, sinarinzi ko tuzobandanya tubaho. Ayo mafaranga niyo nari mpuye ku kazi mvuga ati tube turabaho. Imana yarabanye natwe, twagumye dufungura, imiti y'amaspecialite yose yarabonetse. Nyuma y'ico uyu Simplice yasengeye, ejo nagiye mbona telefone kandi yari yaradutaye, ngo ntushobora kuba udafise telefone, ngo kuwa kabiri uzoze muri ville ndakuguriye telefone nini. Ndabishimira Imana navyo nyene. Hama Imana ibandanye ibagirira neza, abakozi b'Imana bo ngaha, Imana ibandanye ibongera amavuta, ngira ko na Simplice nawe nyene ibandanye Imana imugirira neza. Abumvise gushima kwanje Imana ibahezagiye. Amashi ku mwami Yesu. Twazamura icubahiro kuri Yesu. Hallelujah. Yesu yarakoze.
Haleluya. Haleluya. Nanje ndashimira Imana gitangaza Imana yakoze ku munsi wa mbere. Ku munsi wa Mungu umukozi w'Imana aratubwiye ngo je kwa mbere aho bukera ngo Imana ibakorere igitangaza. Yesu nashime cyane. Hari duheranye ahantu ideni kandi je mu mitwaro ni naduganye imbere y'Imana. Nukuri ico kintu c'ideni ntaco nigeze nsengera. Yesu nashime cyane. Ariko ku munsi wa Mungu ku mugoroba umutware wanje yakiriye telefone y'ahantu agiye gukora imisiyo y'imisi 3. Ndashima Imana ko iryo deni twaciye tugishura. Ariko nitwokomera Yesu amashi yamugiriye neza. Ku munsi wa mbere nyene nkuko umukozi w'Imana yabivuze yaciye atangura gukora iyo misi 3 arayikora rya deni cya turagishura. Yesu nashime cyane. Ikindi kintu nshimira Imana ku munsi wa kabiri Imana yankoreye agasiripurize. Yesu nashimwe. Ejo twije ku ijambo rivuga ngo kwizera ibitariho. Yesu nashimwe. Kurema igitangaza. Yesu nashime cyane. Nanje hari ikintu namye ndema kandi ataco mbona. Yesu nashime cyane. Nkizera ico kintu ataco visi ariko nkumva muri jewe. Yesu nashimwe. Ku munsi wa kabiri ico kintu narakibonye. Imana yo mwijuru mbe ko ndayishimiye. Amashi ku mwana. Yesu nashimwe. Naye ndashimira Imana mu minsi heze naragwaje mutoyi wanje agwara ingwara yo mu mutwe. Rya mbere abigwaye agwaye ingwara yo mu mutwe turamuzana ngaha baramusengera. Bamaze kumusengera mbona umenga nta evolution ndamutwara kwa muganga kwa Janti. Ndamutwaye kwa Janti baca baramuhospitaliza kubera yari yamaze kuba umusazi. Twari tumazeho iminsi ndamugwarijeyo ariko ndashima Imana n'umungenda amubwira aca bandanya dusengera turi kwa muganga. Ndashima Imana naramutahanye ubu ameze neza ari muhira. Amashi ku mwami. Ikigira kabiri ndashima Imana mu ndwi iheze umwana yarahiye. Mu buryo yahiyemwo yari gushobora no gusha mu maso canke agasha umubiri wose. Ariko ndashima Imana yahiye ku kuboko honyene kandi no ku kuboko aho yahiye agisha wamengo yahiye cyane. Ariko ndamutwaye kwa muganga ndashima Imana yaciye anyaruka gukira ubu yakiza ameze neza kandi ahetse indwi imwe gusa ahiye. Imana yo mwijuru yakira amashimwe ndayishimiye cyane. Amashi kuri Yesu. Amashi menshi. Hanyuma ndashimye umuvyeyi wacu yaransengeye. Ndashimye n'abakozi b'Imana bansengeye. Ndashimye na Audrey. Ndashimye na Beride yamerekeza kwa muganga. Nukuri Imana yo mwijuru ibongera amavuta kandi bagirire neza. Abumvise gushima kwanje saduhanugisha. Abantu bashobora kwibaza ibintu wari ugwaye ntibabyumve ntibabitahure kuko si bose babi. Yari afise ikibazo kuguru abaganga barabwiye ngo bategeza kumubaga. Sivyo? Baravuze ko bategeza kumubaga ukuguru. Ariko byararangiye ameze neza batakubaza. Mane kwirushi. Uwiteka imbazo. Hama nanje nashaka gushima Imana iki kintu. Vendredi hari ukuntu numvise umuntu umbwira ngo ese ngo bya bindi naho wambwira ngo ni bigukorera ngo uzanshimira ngo none kutabikoze. Numva narabyibagiwe nyine. Ndavuga ngo ivyo ntabwo twabipfa. Yesu nkoko niyo ngo. Ngaho rero tugiye kugenda. Hari ukuntu umuvandimwe wanje yigeze kugira ikibazo ngo azayumva umuntu umubwiye ngo umva ngo yamuramukije nawe aramusubiza ni sawa ashamubwira ngo mugabo ngurananutse kwe ebana aravuga ngo urateye isoni nta byamubwiye ntacyo bavuganye avuze uko gusa hanyuma asharabimbwira ngo nina ngo hari umuntu yambwiye gutya rero njyanye
wibaza ngo ni uguhimba barahimbye n'abaguhimbiyeho ngiye ndabyihorera kubera ari irya mbere haciye igihe yongera kumubwira uko nyine cyangwa numva ndabizi ndize ndabwira Imana atari komana urumva uyu muntu ngena ari gucokora urabona ko wowe wabura ibyo wamuha akajya akabyibuha ku buryo yavuga ngo naruse ateye isoni ubona gute ndabire kuko ishuri igira 3 noneho afata agafoto kakera agakubita ku rubuga kubona igihugu cyose kiri kubona nyine tugufa hejuru arambwira ngo nira ngo uburezi bya bindi ngo yareba ngo yashize agafoto uyu muntu rero ubwo rero yatumenyereye reka nkwereke ari kugwanira mu mubiri nanjye ngiye kugwanira mu mwuka ndaza turebe umuntu ari butsinde nuko ndavuga ndangije gusengesha njya muri salo ndavuga ngo twari twicaranye n'abavandimwe n'amabido ariko ndavuga uyu muntu aho yahereye ubwo aribaza ko abana be bananuka nk'uko ari kuvuga ngo tunanutse kandi ntabwo yaba abuze icyo abagaburira ubwo byaraba yabyibaza iryo jambo nyine navuze gusa iryo gusa ndarivuze haciye igihe numvise ngo umwana yomotse yamaze komoka umubyeyi atangira kugira ya recherche arateba araheba arangije guheba tutangura kumva ko uwo mwana ngo usigaye yananutse ubwo yarananutse kugeza wa wundi yavuga ngo arananutse amusumbya aca aravuga ngo bwa wundi ngiye guca bugufi Imana musubije mu nkono yamaze imyaka enye n'igice mu gahinga kubera nabivuze nshavuye iyo myaka enye irangiye uwo mwana harageze igihe mvuga ati Imana ubu rero nabonye ko yaciye bugufi ngaho muzanire wa mwana ubu yize ari ukwiga yize ubwo Imana yanyeretse ibintu mu nzozi anyereka ukuntu azaza yuko azongera komuka ariko igira ebyiri naza ntabwo azongera burya uko yabinyeretse nuko byagenze ubwo yaromotse ubwa mbere agarutse inshuro igira ebyiri ntabwo yongeye ubu shima Imana ko yamuganutariye umwana kandi yongeye kubyibuha shima Imana yo mu ijuru abumvise amashi kuri Yesu yamugiriye neza Yesu nashimwe nanjye nongeye gushimira Imana ko yongeye kwemera ko ushobora guhagarara imbere y'ubwoko bwayo yashimye agomba gushima Imana umunsi wa mbere w'indwi iheze Imana yakoze igitangaza cyane n'ubu nagise ndasobanukirwa inzu yarabomotse imaze kubomoka twese turi mu nzu ariko nta muntu n'umwe icyo shima Imana yigeze agira ingorane nta n'uwavunitse nta n'uwakwapse kabaye akantu gatoya cyane jewe ndabishimiye Imana abumvise gushima kwa Imana ibaheze amashi kuri Yesu yabimanye Yesu nashimwe cyane amen nanjye ndashimiye Imana umunsi wa Mungu mwongere yaratubwiye sinzi ukuntu mwabona ingene nari hariya naguma ngwanirwamo n'amaju menshi hama ntibadahaguruka hari ikintu satani atashaka ko ndonka rero ndashimiye Imana yemeye ko mpaguruka nkaza mu bandi ngaha imbere bukeye naciye mbona igitangaza kidasanzwe umunsi wa mbere nk'uko mwongere yabitubwiye nanjye ndashimiye iyo Mana yabinkoreye ikampagurutsa nkaza mu bandi ngaha imbere byumve ko ndayikenguruka amashi kuri Yesu yankoreye bukeye ku ni wa munsi nababwira muze gutora ama envelope sibyo cyabona igitangaza cye yeza shimwe amen hama nanje ndakengurukira Imana iyo ingejeje umwanya nisa ari kubera kubwo umurongozi wacu je hari haheze imyaka 4 ngwaye gusa rero nari ngwaye nyene ibintu binturira mu mutima no mu nda hakacabyimba no ngaho mu mutima hakabyimba asike bifashe birashobora kumbuza kuvuga bikankaye ko novuga serura ijambo ariko Imana ndumva yuko yankijije ndumva yuko ndi muzima ndumva yuko noshobora kuvuga ijambo abandi bakaryumva abavuze ati Yesu nashimwe amashi kuri Yesu Kristo yamugiriye neza Yesu genda nashimwe genda igenda cyane
Imana yarakoze twagwanye urugamba rukomeye kwa gatanu. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen, amen. Aba nanjye nshimiye Imana ku munsi w'ejo nabonye Imana. Nari maze igihe kinini ngwaye amaguru ngira ibinyanya rimwe rimwe mugabo nari nabigize sinari nkibisengera. Nari narabiretse mvuga nti bibizikiza. Ejo rero nshimiye Imana ko yambohoye ubu nta binyanya ngifise. Ejo narumvirije ndumva yuko atavyo mfise n'ubu umeze neza. Yesu nashimwe. Amashi kuri Yesu. Abantu mutaza mu masengesho kwa gatandatu imumbaze ije Imana yakoze ibikomeye.